ndabaramukije cyane bakunzi ba RBTV mudahingishanya kudukurikirana umwanya ku mwanya isegonda ku isegonda itierse ku itierse ku mazina ni journaliste ariyo technicien Jacob Gayo Onesor King nsanzwe nanje nkoranira nga muri UPC Kigobe ndabahamagariye tutarabyibagira gukanda muce kuri YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ahantu hose muzika ko amajwi ashobora kwashikira cyangwa mukavoma amasanamu kugira ngo muce mugira kandi nyine ngaho nyine bita ukabona nyine subscribe ukande kuri jeme hama partage kugira ngo nabandi bose bashikirwe cyane ndabashimira cyane ngene mudahingeshanya kuguma mudukurikirana umwanya ku mwanya muno mwanya mpagaze ngaha nanje nifuza kuba mu Mr bo mu Kigobe ndabahamagarira cyane ko ndazi ko mukurikirana muri benshi cyane kugira ngo munkunde ayo mateka ayo majwi ebana ndabakunda cyane murazi ko ndabanza ko mutima cyane nshatse kwitoza nanje kugira ngo nshobore kuba mu Mr bo mu Kigobe kugira ngo nshobore kwamamaza inkuru ya Yesu Kristo wewe uri kurandaba uri kunkurikirana ntiwibagire guhereza mugenzi wawe utibagire gufyonda ugire subscribe jeme partage no kundi kandi ku mugenzi wawe abari mu mihingo itandukanye kugira ngo nanje tufatikanye nawe kwamamaza inkuru ya Yesu Kristo mbega woshora kumbwira ati mbega impamvu uri kuritoza niyi icambere no kwamamaza inkuru ya Yesu Kristo igigira kabiri ndashaka kugira ngo UPC mumfashe tuyishikane kure sico gusa kuko eglise si yanje gusa nawe ni yawe uri kurayiraba mu gihe uzoba uri kurahereza mugenza we ugahereza n'ubundi kandi uri mu mahanga arashobora kumva neza yarabutse inzira ashobora kuronkeramo igisubizo agaba afise ibibazo byinshi bitandukanye nanje ngaha nagiye mbona inyisho ku bibazo byinshi bigenda bitandukanye mu buzima bwanje aha mumbona ngaha Onesor wo muri 2020 oyaye narahindutse quand même ibyo byabaye maze kumenyana n'umuhanuzi hagenda n'umuhanuzi nkakora n'umuhanuzi nkakurikiza ama principe yiwe nawe nagonda kubwira ufite ibibazo byinshi bitandukanye ingwara nyinshi zitandukanye ushobora kuba ufite n'ibyifuzo byinshi bitandukanye cyangwa imigambi myinshi itandukanye mu gihe uzoba uri kurakurikirana iyi video ukayihereza mugenzi wawe kandi ugafyonda ukagira ukakanenka nyene byose ukabikurikiza uzoba uri ko bunyura minota ndakwibutsa ko kandi ikindi naco sans oublier que mu gihe uzoba uri ko urapartage iyo nkuru ziza uzoba uri kuramamaza ukuru bwa Kristo Yesu ndagomba kubwire yuko uhoraho yavuze ati mugende mu mahanga yose mukwiza ubutumwa bwiza ko Kristo aracakiza bijya byose byakora kubakera kenshi bajya basanga ku bidengeri bakagenda bagahurira b'abanyasamariya urababona abanyasamariya kazi bahura ku bidengeri na Kristo Yesu byari byagenze nko kunyene yaragiye arihweza araraba burya aca kwitwanaga surprise ubwo nyene yaramubajije ibibazo nawe arishura kubwa kwizera yaramubwiye ati genda ubanza unzanira abati burya niwe wobimenya burya rero nawe umaze kumenya ukuri nkuko ndiko ndabikubwira ukabaza urashobora kubaza ati mbe UPC iherereye he ndashobora kukorienta nshuti yanje ushobora kubutahazi uri dans l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur du pays urashobora kuza dufate ushitse kuri Gardino n'ahantu hazwi na bose umuntu wese n'umwana yoshobora kumenya agatahura neza ucukata kuri rompo werekeza nkuja kuri Rwakaleda ucubandanya ukarengana NS ucubandanya ugashika aho bita kuri Mogas station Mogas washitse ucubona ibarabara rimanuka rija kuri ambassade y'Abanyamerika ntuhibagire hagati ya station n'iyindi kandi ucumanukana iryo barabara uca umanukana kwibarabara rigeregana rigana kuri ambassade y'Abanyamerika ubwo nyene uraba muri kote gute tuvuge ku shoto ucuraba aho bita ibubamfu ucubona ama etage aho bita kuri centre de formation professionnelle mu Kigobe uca ubaza ukiyashika harabanye na phonique
n'imbere ya fonike ucubaza ati mbega UPC iramajahe baca bakurangira yaramaze kumenyekana niwe gusa utarabimenya mbega bikugendera gute kugira ngo ugume wumva ibitangaza nk'ibi ukaguma wica amatwi inshuti yanje nta handi tuziga ubuhungiro atari kuri Kristo Yesu wowe uri kurankurikirana ufise ibibazo bitandukanye ushobora kuba uri mu nzu ukaba uri inyishu ushobora kuba uri kuriyumvira ibibazo bitandukanye ukaba uri inyishu kaza ugenda n'umuhanuzi kuko abangendanye n'umuhanuzi bose ntibigeze bamaramara bagiye babona amateka atandukanye ico gituma ndaguhamagariye mu gihe uzoba uri kurapataja aka ka video uzoba uri kuramamaza inkuru nziza ya Kristo Yesu akorwa ibitangazo bitandukanye ingwara zitandukanye ubushomeri butorerwa inyishu ibibazo bya novuga byinshi bitandukanye sino bidonda ngo ndabimare turaguhamagariye kugira ngo ushobore kubandanya tutibagiye kukwibutsa fata telefone yawe udafite telefone yawe bwira umugenzi wawe ati ntiza kano nigirira bwana hari inkuru nziza namaze kumva mutire andika ati wewe zitatu imwe zibiri zitatu cushira kwa kaburungu cubandanya ucugira ati Arben TV ucushira kwa kaburungu kandi ucugira Orenagi ucuja kuri Facebook ucuja kuri YouTube ucugira subscribe kugira ngo umuvoma byinshi kuko haci byiza byinshi udashobora kumenya ucugira subscribe hama jeme hama partage ucurungikira n'abandi kuba ariko baradukurikirana bari mu mahanga atandukanye tusaba ko muduhunda amajwi inshuti yanje kugira ngo dufadikanize hamwe kwamamaza inkuru ya Yesu Kristo ico nzoronka nawe uzobikurose mu izina rya Yesu Kristo. Kristo Yesu avuga ati mukundane nkuko nanje nabakunze mu gihe uzobukunze no video uzobukunze jewe kandi uzobukunze Kristo kuko uri muri jewe aruturi mu bisi mwarahezagiwe cyane gose nabakunda cyane mubanda mudukurikirana cyane kuri RB TV bye bye.